Nongeye kubaha mwiriwe na mwaramutse bakunzi ba Fleury Podcast TV aho muherereye hose nizere ko muguwe neza kuri uno munsi wa gatandatu igenekerezo rya 20 ukwezi kw'icenda umwaka no 2025 nkuko bisanzwe jewe Fleury le Patriote wa musesanguzi wanyu ndameze neza ndashima Imana ko twongeye guhura kuri uno munsi uri hejuru ndizera ko namwe mumeze neza mu mfuruka zine z'isi yose. Tugomba turabire hamwe ingaruka y'ikibi. Inyuma yo gukora ikibi uribaza ko ukoze ikibi ukaba uri umuhinga atangaruka canke bizijana. Aha ndavuga kubijanye ubwa mbere ndavuga kubijanye n'abanonotsi bari mu runani canke abanonotsi bari mu bijanye no kunyonga ikinga. Aba n'abacycliste ndavuga kubijanye n'abacycliste banse kwitabira ihiganwa ry'isi rizotangura ku munsi w'ejo rizobera mu gihugu kibanyi c'u Rwanda. Aha ndahera ku gihugu kibanyi ca Kongo coco arico kiriko kirasibisa ariko kiriko kiraberamwo ubwicanyi canke ibibi bitagira izina ku rugezo mpuza makungu. Ivya Kongo n'u Rwanda kubijanye n'intambara sivyo ngomba kugarukako ariko ngomba ngaruke kubijanye n'inkurikizi mbi zifatiye kuri iyo ntambara y'ikirabera mu burasirazuba bwa Kongo. Aha ndavuga ko nk'igihugu ca Kongo cabujije abanonotsi babo bajanye bakora mu gisata co kunyonga amakinga basanzwe bitabira amarushanwa y'isi yose yo ku rwego rwa Afrika ikamarushanwa mpuzamakungu muri rusangi ajanye n'ivyo kunyonga amakinga basiganwa bari ku makinga abo twita abacycliste canke baja muri mu mahiganwa y'isi ya cyclisme. Igihugu ca Kongo cafashe ingingo yuko kitazorungika abo bacycliste mu gihugu c'u Rwanda kuko ubwa mbere gitanga motife y'intambara. Igihugu c'u Rwanda cagize invasion cateye igihugu ca Kongo atamvo nimwe y'intambara. Nta kintu cari gutuma u Rwanda rutera Kongo mu gihe Kongo itadeclanshije itateye canke itavyonze u Rwanda. Cyongera kivugagiriza u Rwanda ko u Rwanda ruriko rurakora genocide mu gihugu kibanyi mu burasirazuba bw'igihugu kibanyi ca Kongo. Mwongera cagiriza u Rwanda naho goba atari u Rwanda naho rubihakana ngo rushigikiye umuhari wa Zambwebwe za nyenzi za Sarambwe ziyita M23. Yongera yagiriza u Rwanda kuviola amategeko canke ivyo bita souverinete y'igihugu. Urumva Kongo yanditse umutekero w'ibirego canke w'ivyitwazo vyatumye Kongo ititabira ayo mahiganwa mpuzamakungu canke amahiganwa y'isi kubijanye no guhiganwa ku makinga. Ico ni igihugu kimwe ca Kongo catanze ivyo birego mu gisata canke mw'ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe ibi vy'amahiganwa y'ikinga. Hanyuma ikindi gihugu iyindi nkurikizi mbi ni inkurikizi ifatiye ku gihugu c'u Buholande. Igihugu c'u Buholande naco nyene cabujije abanonotsi baco basanzwe bakora amahiganwa y'ikinga kibabwira ati ntimujayo mu gihugu c'u Rwanda bivanye nuko igihugu c'u Rwanda cagirizwa genocide kikagirizwa n'ubundi bubisha kuvogera ikindi gihugu bidaciye mu mategeko. Iki ni igihugu ca kabiri inyuma ya Kongo. Yo Kongo birumvikana kuko bisanzwe biriko birabera muri Kongo kandi basanzwe batako barahuza Kongo n'u Rwanda. Hollande nayo ikivuga ati Kongo ndagushigikiye. Hollande ica ivuga ati na jewe nta banonotsi turiko turarungika. Iruhande y'ibihugu haro abanonotsi bakora ku gatwe kabo mugabo basanzwe bafise ibihugu baserukiye mugabo iyo bagiye mu mahiganwa kenshi bakunda guseruka nk'aba individu canke ku gatwe kabo. Uyu ni umwe yitwa Binyan Girmay yavuze ati je nta kintu na kimwe bamubajije ikimenyesha makuru ca BBC na RFI bamubajije kweko utazitabira amahiganwa azobera mu gihugu c'u Rwanda. Yavuze ati nzoba ngiye gukora iki mu Rwanda? Jewe ngiye mu Rwanda nzoba ngiye gushigikira ubwicanyi ndengakamere, kwiba n'ibindi vyose igihugu c'u Rwanda cagirizwa
nawo nicagirizwa n'ibihugu mvamakungu eka n'amategeko canke amashirahamwe mvamakungu mpuzamakungu, noba ndengereye ivyo birego vyose nkaja kwifatanya n'igihugu c'u Rwanda kiriko kirakora ububi, kiriko kirakora genocide mu gihugu ca Congo. Uye izi zabaye motife ziwe kubwiwe, yavuze ati jewe ntaco mbona noba ngiye gukora, sinoba ngiye guteza imbere igihugu c'u Rwanda kiriko kirakora ubwicanyi nka buriya ata muntu n'umwe atariko arabubona mu gihugu kibanyi cacu ca Congo. Uyu ni umwe mu bantu bafise novuga ati agifise ubuntu. Uyu ni umwe atari wa wundi aryoherewe amasix asanzwe ayafise. Bamwe ugiye kuraba nyene bamuvuga, bavuga la plus grande star du monde du cyclisme. Uyu Binyani Girmay no akomoka mu gihugu ca Eritrea, yavuze ati je singeza naho igihugu condungika, singeza simva ngaha, singenda gushigikira ubwo bwicanyi, singenda guteza imbere igihugu cuzuyemwo ubwicanyi n'ubugome nka buriya igihugu c'u Rwanda. Iruhande y'uyu hari iruhande ya Binyani ku gatwe kiwe hariho n'uyundi munonotsi ajanye n'ivyo kwirukanga ahiganisha amakinga, nawe nyene yavuze ati ku ruhande rw'iwanje sinzohonyorayo, n'umurusiya. Avuga ati nabo bose basaba n'abavuga ibintu bimwe, avuga ati je sinoja kwitabira ihiganwa rizobera mu gihugu c'u Rwanda cagirizwa ubwicanyi, un pays génocidaire, igihugu kiriko kirahonyanga amategeko mpuzamakungu, igihugu kiriko kirahonyanga agateka kazina muntu, igihugu kiriko kiriba izuba riva ku mugaragaro, igihugu kiriko kirasesa amaraso mu burasirazuba bwa Congo, igihugu mengo nkuko ni igihugu c'intakorwako, igihugu cigiza ko mengo kirengeye ibihugu vyose. Bose bavuga amajambo amwe kandi bakayavugana akababaro kadasanzwe, bavuga ati twebwe ntitwo turagenda kwitabira amahiganwa abera mu Rwanda kiretse bahinduye igihugu aberamwo. Intambamyi rero ya kabiri yibifatiye ku ngaruka mbi ziko zirahura n'igihugu c'u Rwanda kiko kirahura nazo nizihe. Ni mu gihe igihugu c'u Rwanda Paul Kagame ariko aragirizwa imiliyaridi 7 z'amadolari, 7 milliards de dollars américains, niyo mafaranga igihugu abajejwe kugira audit canke abakontable canke abajejwe guharura kuraba ukungene amafaranga y'igihugu akoresha bagiriza Paul Kagame, apana leta y'u Rwanda, bagiriza Paul Kagame ku mutwe wiwe. Baramubajije ati ubuheruka turabona ko hariho imiliyaridi 7 z'amadolari tutazi yo zagiye, modusigurira ico zakoze. 3 muri 7 bafunzwe ikibiriraho, abandi 4 kumbure kumvo zuko yoba agaragaje ubugome canke ububisha bwiwe n'ubwicanyi bwiwe canke ubutagondwa bwiwe, baciye batwabwa muri RIB, barabuzwa kubandanya bavuga kuri ico kibazo. Ariko naho babahojeje vyagiye kunyukira ku mahoteli. Ngo ati bimeze gute? Paul Kagame izi miliyaridi 7 z'amadolari bazimwagiriza ko azisesagura canke azikoresha mu nzira yo kugura. Wana nk'iyi irihiganwa mpuzamakungu, iyi competition mondiale du cyclisme yarayiguze, ayigura ngo imiliyaridi 3.5 z'amadolari kugira ize kubera mu gihugu c'u Rwanda. Yaraguze ibiheruka kuba vya aviation, hamwe twaje dutangura kubona bavuga ngo u Rwanda rugomba rutangure gukoresha ivyo bita taxi drone. Iryo evenema yarayiguze kugira ibere mu Rwanda. Kagame agura ama evenema, agura ibikorwa mpuzamakungu ngo bize kubera mu Rwanda, suko u Rwanda ariko guhiza mu karere ka EAC. U Rwanda ntirusumba Kenya, u Rwanda ntirusumba Tanzania ku mahoteli, ku mabarabara, kwiterambere. U Rwanda ntirusumba Uganda. U Rwanda ni ibihugu vyinshi byo muri kano karere rudasumba. U Rwanda ntirunasumba n'u Burundi kameme dusanzwe tubizi. Ku kijanye n'amahoteli cyangwa ku kijanye naho bera ivyo bikorwa, u Rwanda rusanzwe rudasumba u Burundi. Mugabo Kagame kugira ngo yikomeze, ngo yandike ngo amateka, ibi ngo abigira ku gatwe kiwe kugira niyo azopfa kumbore naho Kagame yohava canke leta y'inkotanyi yohava, bazavuga ati n'ubwa mbere muri Afrika nk'ubiri higanwa iri, bavuga n'ubwa mbere bariko baranandika mu Rwanda, bavuga ati n'ubwa mbere higanwa rya cyclisme
au niveau mondial, championnat mondial ya cyclisme ibereye muri Afrika ikabera mu gihugu c'u Rwanda. Ibi rero nivyo Kagame ngo abashaka. Rero iyo hageze ko adepansa amafaranga muri izo nzira ntawo mufata. Twibukanye ko hari n'amafaranga aheruka guha ama equipe inama nshinga amateka n'inama nkenguza amateka vyamwankiye. Aheruka guha equipe nshasha agira vya bindi vyo gusponsoriza bimwe vya Visit Rwanda kugira akomeze kwikomeza mu bihugu mpuzamakungu. Aya mahera rero miliyari 7 Kagame gushika no munsi aho gusobanura ico yakojeje, mugabo benshi barabonye ico yakojeje. Gusa ubusobanuro rero bwiwe ntageza kuko musanzwe muzi Kagame ni ntagondwa. Kagame ukungena ateye ni wa mugabo wa wundi ashaka ico avuze abanyarwanda bose kuva ku mushikiranganje wa mbere baduhungirehe ba Kabarebe ba Mubarake bose baca bacunya. Wase kumva ijambo Kagame akoze canka avuze nk'umudictateur swa turahunga swa tukicwa. Ibintu uzoguma tubigarukako urabaza Kabimba Nyamwasa ubaze n'abandi benshi bakoranye na Kagame bari hagufi aba general bisongerezi abo yishe barangirije mu kaburi bavuye guhonyora i Kigali, abandi agoma yica arondera iyo bari mu Bwongereza muri Afrique du Sud n'ahandi henshi. Rero ibi ngo bigaragaza dictature canke intwaro y'igikenye, intwaro ituma abanyarwanda batisanzura. Ibi iye naba nabibabwiye ko ingaruka y'intambara iri kirabera muri Kongo ni ndende. Aha ni mu gihe tuzi hari ibihugu bimaze kugera ku bihugu 27 byamufatiye ibihano. Ego baragenga baravuga ati ibihano twe naco bitubwiye ngo mbere babo baca baravuga ati bahagaritse imigenderaniro n'Ububirigi, sinzi bahagaritse umugenderanire n'ibindi bihugu mpuzamakungu, ariko shoke yoyo barayifise kandi ububabare buragaragara. Akarorero bagiye kwivanga mu vya Israel na Pakistan. Israel twaba twari dusanzwe tuzi ari igihugu gisanzwe gifasha u Rwanda mu bijanye n'ivya gisirikare. N'igiheruka n'ubuheruka igihe bagiye kugira forum canke exposition y'ibijanye n'ivy'intambara canke security ngo yo mu karere ka Afrika, Israel niho yari. Israel niho yatije Kagame zirya nkoho y'expose akavuga ngo mu Rwanda rukora inkoho bitiriye ishirahamwe rya Remco. Remco narababwiye icarico. Remco narababwiye ko atanu umutahe miliyari 5 ufise z'amanyarwanda. Remco ni kampuni ikora ibitanda. Remco ni kampuni ikora amamashini yo gusya ubufu, amwe babahungu bacu bakora mu Ruvumera canke babana baheruka kwiyunga bakorera Igitega. Remco ni ishirahamwe rikora ingorofani, rikora ibikoresho bito bito bisanzwe bikoreshwa mu buzima busanzwe canke mu buzima bwa misi yose. Kugira izine ndagaciye ku masonga, kugira habeho uruganda canke izine ikora ibigwanisho. Ikigwanisho kira akantu kose kari ku nkoho, abasirikare ngira ngaro banyumva neza, gafise aho gakoregwa. Yaba gashete, yaba uriya munwa, yaba kirya kibwate kijanga amasasu, yaba ibintu vyose, yaba kaya kajimere kaja hejuru gafise yo gakoregwa, yaba urusasu bwago, yaba ijya poudre canke ijyafu yinjira mu rusasu kugira rushobore kugenda. Ikintu cyose ku bijanye n'ibigwanisho gikoregwa mu gisata cacu. Uravye Remco ukungene ingana, nta ni hegitari 5 yubatswemo. Yoba ikora ibigwanisho ibikorera hehe? Mbega Remco ko ijya nyubako ya Remco ugiye kuraba kuri vue satellitaire ifoto yo kuva mu bihumbi 2019 Remco ingana kujya nyene. Gushika muri 2025 batangaza ko bakora inkoho, bakora ibigwanisho muri Remco ngo bakora n'ibifaru. Ibifaru ndabibutse ni blende. Muri 2025 Remco ni yindi nyene. Bongeye ko hehe bikoregwa he za ngorofani n'ingunguru n'amadinamo n'amamashini asya ubufu za kawunga n'ibindi bisanzwe bikoregwamwo. Byarimuriwe aho bikoregwa. Nico bitonda babwira ati amakuru ava hariya namakuru yo kwimanika namakuru yo kwishira hejuru, ariko bikarangira bari hano hasi. Nico gituma umunyarwanda wese agize ngo aruguruye umunwa avuze ukuri swa turicwa canke ugahunga. Na niyo mpamvu kenshi uzubona abarundi kuko batari buturase bari mu Rwanda nka twebwe sirtuje nivuge maze kugarirwa canke bamaze guhakinga canke bamaze gutanga amafaranga kuko bashiramo amafaranga menshi kugira twugarirwa amakonte. Bamaze kugaza amakonte yanje abiri. Benshi abo twatanguranye barazizi, hariyo yahora yitwa Fleury TV, aro n'iyindi
bugaye ubu iyi ndiko ndakorera ko Fireho Podcast TV baguma bagerageza guhakinga nguma ndonka ama message muri Gmail banyandikira konte yawe habaye tentative yo kuyinjiramo, konte yawe gira uku nimwabona rero bishitse ntimuze mutangare ahubwo muze munyaragase kubaza abari mu magroupe ubu kukoresha urubuga uruhe. Na niyo mpamvu ngiriye ko ndababwira ku vy'imbuga urya mugabo yitwa Rocky musanzwe mudasobanura amasinema nawe nyene bivyaraye bimubayeko. Konte yiwe ya Rocky asanzwe avugira ko yari ifise ababone barenga umuriyoni, rero iyo hageze YouTube ntirabagufisa abantu bangana gute. Rocky yarafise abantu barenga umuriyoni mugabo konte yiwe yabaye demonetize, bayinjiyemwo barayifatira ibihano. Sinzi benshi bako bavuga ko ari igihugu ca Kongo kiba catanze amafaranga menshi muri YouTube kugira afatirwe ibihano irya konte yiwe ntizosubire gukora. Si Rocky gusa, hari ba Gedeon, haro n'abandi benshi bamaze imisi bugarirwa amakonte nabo ubu bikorera babako bariko barumva bariko baranywera ku gikombe basanzwe natwe baratumwesherejeko. Aho mwabonye Rocky atabaza avuga ati nyabuna nuguru yindi cano yitwa Kimomo muzoze muraza murabirako ibi na biriya. Nico gituma natwebwe imbere yuko nibi biba twari twaramaze kugurura cano yitwa inyuma ya Fireho Podcast TV haro cano nshasha twuguruye yitwa Ingoma Magazine. Abanywanyi rero ba Fireho Podcast TV abo bishobokera abo ababangutse kuko hari abantu basigura ikintu mengo ntibavyumva baca batangura ku sinzi abavyumva n'ingoga. Hariho cano nshasha twuguruye kubijanye na security kuko natwebwe yashoye kubona ko harashoye kuba kantu gatoyi bikaba nko biko biraba mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda ugasanga Fireho Podcast TV irugawe nkuko bakoze kuzambere canke ifatiwe ibindi bihano. Hari ibintu hita amaslike hariho n'ibindi bihano bagenda barasaba canke YouTube igendera irashiraho ugaca usanga bituma tudapostinga. Hari igihe baguha igihano tuma udashirako amakuru canke ikintu cyo cyose amezi 3. Hari igihano baguha bigatuma udashiraho amakuru amezi 9. Urumva ko ngaho tutariko turavugana tutafise urubuga duhurirako aba ari ikindi kintu. Nico gituma natwebwe twaciye dufata mesure de sécurité zo kugira tuzobandage duronka ahantu ducisha amakuru. Hari cano nshasha yitwa Ingoma Magazine muza kuyisangako Ingoma n'akavuzi k'ingoma karehe n'umuvuzi w'ingoma ari hejuru asimvye. Iyo cano genda mugire sabone nkuko mwabikoze kuri Fireho Podcast TV mu gihe tuzotrayicisha ko amakuru. Iyo urabona ko nkora nkuko nsesangura ari jeje nyene, ariko Ingoma Magazine amakuru tugiye gutangura gucishaho ni izoba ari icano mu gihe iyi Fireho Podcast TV izoba itarakorerwa ububisha canke ubugome canke ngo yugagwe, tuzoguma twicisha ko ubusesanguzi amakuru ya misi yose nkuko twama tubikora. Hanyuma Ingoma Magazine izoziraca ko amakuru y'abatumire, tuzoza turatumira abatumire tugenda turondera umuntu ibintu vyegwa tuvugana, turondera umutumire kanaka mu gisata kanaka tuvugana. Igizo bari cano gucisha ko ibiganiro cane vyinshi, ntibisigwe ko hatazoca ko ibiganiro nk'ibi ngaragara je nyene oya, mugabo izoba yihariye cane gose ibiganiro aho tuzatuvugana n'abatumire mubona twicaranye canke n'abatumire bazoba bavuga bakoresheje ubuhinga bwa none, haba kuri telefone haba mu buhinga bwa live. Nizere ko twabanye twagiranye umwanya mwiza cane. Nama nabibabwiye abakunzi ba Fireho Podcast TV abamaze kugira sabone canke subscribe muhezagirwe cane. Abandi nabo baba bafatiye ino video hagati canke mwayironse kuri link umugenzi canke umuryango yaguhaye canke nawe wayifatiye mu nzira canke uyifashe irangira kugira uwundi munsi ibiganiro nk'ibi ntibize biragucika. Ibuka gufyonda ngaho hari agakengeri aho handitse subscribe canke sabone ivana n'ururi mukoresha, hanyuma uce ugira kuri ka gakengeri uce wemeza kuri tout hajya hirabura kugira ikintu cose uko gikorokeyeko uko inkuru yari yose dukoze canke uko wabayeho ikintu gishasha giciye ku rubuga rwa Fireho Podcast TV muzobe murabambere kubibona kuko YouTube ikikwandikira notification hejuru ku telefone. Fireho Podcast TV ahejeje gushaka ikiganiro nkuko bigaca vyoroha, kandi ibi bifasha yuko tuba tuko turagura umuryango tukaronka duhanehanira amakuru tutibagiye ko dusanzwe tuhurira mu makomantere mu gihe mba navuze ikintu kituzuye neza ukaba ugifitiye ubundi buhamya canke amapreve urashaka kuza muri commentaire ukavuga ati Fireho Podcast TV canke Fireho y'umusesanguzi, Fireho le Patriote
iki kintu wakivuze mugabo ntiwacinjiyemo cane, ukuri nguku nkuko hari abandi basanzwe babikora, kandi nkagira ko ndababwira ati ntimuze mutangare mubonye nkotse ikiganiro nkaca nongera nkagaruka nkakora ikindi bigomba gusa canke bigomba kuvuga ibintu bimwe, nzoba naronse amakuru menshi afadika kandi aremereye gusumba ya mbere kugira ico kiganiro kigire uburemere mu gusahiriza ca kindi kiganiro ca mbere. Rero ntimuze mutangare, bizoba ari ibindi ko ndababwira, hari igihe umuntu hari igihe dukora ikiganiro uwundi muntu agaca aza akavuga ati ibi n'ibi 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 n'ibi, tugaca tubigirako amatohoza dusanze ari vyo tuzoca tubigarukana nk'ikiganiro gikurikira. Hama ndabakunda cane, mugire aho muba mwubahwe.